Tare yamubwije ukuri amubwira yuko badakundanye na Sandra, ariko Nadra byaramwankiye agira akanigira, ariko Tare nawe avuga ati sinshobora kuguma ngaha. Yagiye ku muryango kwa muzehe aguma dodora abaza ati nshaka kumusigurira, shaka Sandra ndamubwiza ukuri kwavyo kubera ko yantahuye nabi mu gihe yari akiri karadodora, ariko abarinzi banka kumwugururira. Muzehe yarasohotse avuga ati uwo ninde ariko arateza akavuyo ngaho, bamubwira ngo ni umusore ngo yaje kuraba Nada. Ubwo amaze kumusigurira yamubwiye ati nagomba ndamusigurire, hari ibintu yantahuye ko nabi, ibyo yiyumviriye cyangwa ibyo yabonye ntabwo ari byo. Amubaza ati ubwo Nada ntawe uri ngaha? Batanguye kurondera Nada. Ubwo muzehe yavuga ati nimurondere Nada mumunzanire ngaha, murabe ko yoba ari ngaha. Ariko mu kanya gatoyi bamaze kuraba basanze arimwo ngaho nyene. Muzehe byaramutangaje rero amaze kubona Nada, amubwiye ati ubu rero waje gukurikira uno muhungu atagira n'ico yifashije uhu, urazi iyo nakujanye hanze hatani na hagufi, none ubu wagarutse kugira ngo ukurikire uno musore. Ubwo umusore yamubwiye ati nimumujane mu gasho rero mumufungireyo. Maze Nada abandanya kumubwira ati muzehe oya muzehe nyumvirize basi ndakuganiriza, ariko Tare nawe yagiye ku nguvu, ntabwo yari agifise uburenganzira bwo kwanka. Ubwo Nada yamugumye inyuma amubwira ati muzehe nukuri ndagusabye untahure unyumvirize basi ikintu kimwe ngiye kukubwira. Yamugerageje kumusaba imbabazi kugira ngo ntibapfunge umusore w'abandi, akamubwira ati sawa reka ndabyemere, ariko ngiye gukora ikintu kimwe gusa, ntuzosubira kumbwira kumbaza n'ikintu na kimwe. Nada yamubwiye ati papa Jesse mbona ivyo uri kurampora ni kubera ikintu no kwanka umuntu usanzwe nkunda kandi nzina nje kwa nkunda, reka basi umpe ikintu itegeko rimwe gusa ndashobora kubikora. Ubu rero uriko urampa challenge kugira ngo vyindate na wewe. Ndamubwiye ati muzehe ndakubaha cyane kuko n'abandi barakubaha, nta muntu nikije no bandi kugira ngo nanje nze ndagufyinate ko oya, ahubwo nanje mbashaka yuko umakanya manzi sinkagira icyo ndakubwiye. Nada yamubwiye ati muzehe je ntabwo rero nkiri umugore wawe yarapfuye, urabizi ibyo mwapfuye, niba ibyo mwapfuye byarahabaye je none kubera ikinoguma ndamuhomba. Wabonye rero ibyo neko ndavuga n'ibinyene, waragiye umurihira imiliyoni 5 mu bitaro, ubu rero ariko aragukoresha ariko yakubwira nk'ikinisho ciwe. None urumva ayo majambo utanguye kumbwira, ntubona ibyo muri ko murakora? Nada yamubwiye ati muzehe ndakubaha kubera ko uri umuvyeyi wanje, ariko fata mu mutwe yuko ntari umugore wawe. Ibyo umugore wawe yapfuye akoze nyimba hari ibyo mwapfuye, je sindi umuntu wo kumva yuko nishobora kuguma ndabihogwa kandi uzi ko ndi umwana wawe. Yamubwiye amajambo menshi ku buryo Nada yarigiriye, maze muzehe atangura kwibaza uwo mukobwa ko ribaye irya mbere ambwira amajambo nkaya, niki cyo bakacarabaye ntamenye. Ubwo umukobwa Nada yagiye kumusaba ikigongwe, yashitse amubwira ati narinje kugusaba ikigongwe ku vyabaye byose kubera ko yamaze kumenya ukuri. Amubwira ati Sandra yantelefone arambwira ukuri kw'ivyabaye byose, rero numva yuko hageze yuko ndakubabarira. Maze umusore nawe akamubwira ati nanje ndakubabariye kubera ko nari nzi ko wantaye, sinari nzi ibyabaye byose. Natangaye maze kumva muzehe akubwiye kuriye, ngo bahanye amaboko maze basabana ikigongwe. Aho muzehe ari niwe yatanguye kumva amajambo yamubwiye, araba ifoto y'umugore wiwe yiyumvira ibyabaye byose, atangura kumva yuko nawe hari ikintu ashobora guhindura bivanye n'ibyo umukobwa we yamubwiye. Tubona ku rundi ruhande umukobwa nawe yafashe impuzu z'umwambaro bamuhaye wa officier, maze arawukora avuga ati uko biri kose sinshaka kuguma ngira ku mategeko. Tubona kandi muzehe yinjiye ngaha. Muzehe yamubwiye ati ku byo wambwiye byose natanguye kujya hano nanjye ndumva yuko ivyo umbwira ari byo, kubera ko nagufata nk'uko nafata umugore wanje, rero nakubabariye sinzi nawe nimba ushobora kumbabarira. Ubwo Nada yaramwegereye yegera muzehe maze amugwa mu nda amusaba imbabazi ku byabaye byose, baraganira barahuza.
umuvyeyi yarishimye kuba bagiye kuganira n'umukobwa wiwe bagahuza. Ubwo Nada amubaza, muvyeyi, inyuma y'igihe kirekire mbona udatwenga, niki kintu coba catumye wishima ko bintangaje, bibaye nk'ibintu bishasha kuri jewe? Umuvyeyi akamubwira ati oya n'ibisanzwe, maze boguma baganira muvyeyi amwemera yuko bokundana n'umusore yikundaniye. Amubwira ati urya muhungu rero Tare namaze kumenya ivyiwe yuko atagira ni wawe. Maze Nada atangura kubibaza impamvu n'ukuntu umuvyeyi yoba yagerageje gufata amatohoza yose akamenya, maze akamenya ni wabo n'uburyo ataco yifashe. Ubwo umuvyeyi yamwemereye yuko yoja mu rukundo n'umusore yakunze, maze barahoberana. Vyari ivyishimo kuri muvyeyi, eka no kuri uno mukobwa. Umukobwa Nada yasigaye ngaha aryohewe cane gose, yari afise amarira y'ivyishimo kumva yuko muvyeyi yamwemereye. Ubwo nawe kandi yaciye afata decision yuko asubira kwambara za mpuzu akabandanya akazi nk'ibisanzwe, kubera ko arose uruhusha yemerewe gukundana n'umukunzi wiwe. Ubwo tubona kandi ngaha Sandra ariko araganira na Tare nk'ibisanzwe, baganira amakuru y'irya nino, aho yari asa nk'uwuriko aramushimira kuba baraganiriye, akamubwiza ukuri ko badakundanye, maze akabizu kari katumye bahukana na Nada kaba katumye uyu mukobwa Sandra yongera gusaba imbabazi. Ubwo bari busa nk'ibintu bitangaje cyane kuri Tare, kubera ko niyumva uburyo yugaruka akaza kumuvugira neza, kandi nawe yaramushaka. Mu gihe rero uba ushaka umuntu ukabona hari uwundi agiye kuguciramwo, biragoye kugira ngo uze kwemera kumuvugira neza. Ubwo rero Sandra yamubwije ukuri kose yuko urya musi yari yagize ikibazo, yagiye kurondera amafaranga aryamana n'uwundi mugabo kugira ngo avuze uno musore. Maze umusore nawe akamubwira ati nanje aha ibyabaye byose igihe mwari muzi ko mvunzwe, nuko nanje nari maze kubikora inshuro zibiri ku bandi bagore, nari nzi yuko bigiye kurangira amafaranga ndayabone, ariko ibyabaye byabaye ibindi. Ariko kakanya gatoyi naho tubona umukunzi wiwe amaze kuza, maze baraganira bararyoherwa barahoberana Nande na Sandra. Ubwo Nanda yaciye yicarira ngaha, maze Sandra nawe atangura kubabwira yuko agiye kugenda. Barahoberanye n'ibyishimo byinshi, maze Sandra arirenganira. Ubwo Nanda abasigaranye Nande n'umukunzi wiwe Tare. Ubwo yaramwegereye amufata ukuboko, barahoberana bararyoherwa. Aha akaba ariho tugarukirije ino story yose. Story yose ikaba yitwa Light Heart, akaba ari ifilime yo mu Nigeria. Ugende uyirondere kuri YouTube hose urashobora kuyironka. Reka ndakwibutse yuko niba ariko kanya ukoze ushitse kuri Baga Story, raba neza ko wakoze subscribe, nusanga utarabikora ubikore kugira ngo n'ikindi cyose tuzozana agastory karyoshe ku rukundo uzosohoke ubibona. Ndabibutse yuko twe dukora ama recaps gusa. Uwe wakoze subscribe uri umuntu w'umushinga nahe, kandi nawe ugiye kubikora aka kanya nyene, Imana iguha umugisha, maze tuzoze turahurira mu zindi episode canke inkuru z'urukundo. Murazi yuko arizo tubaha mu buryo bw'amarecaps gusa. Ikindi cyose c'inkuru ushobora kuba ufise ushaka kumva yuko wodushikiriza, widuhereza hanyuma tuyigukorere, tuyibwire n'abandi bashobora kuba hari icyo bohigiye. Ciao ciao.